Bavukanyi, shalom shalom, ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu. Ndashimiye Imana ko dusubiye gutega iteka ryo kumva amajambo yayo, n'ukuri n'ibihe bidasanzwe. By'umwihariko uyu munsi iyi nkuru ntisanzwe yatuzaniye ibiryoshe cyane, byiza umuti mwarahezagiwe. Uyu munsi rero mu kiganiro ubuzima buhindutse dufise intumbero ivuga ngo cyangwa inyigisho ivuga ngo inyuma ya Kristo turi bipfu, turi imva, turi biziga. Inyuma ya Kristo turi ba magoyagi, ntaco dufise. Muca mubibona inkuru y'umuntu yitwa Samusoni, ukuntu yavyuse yibaza ko akomeye, mugabo inyuma yo gutakaza inguvu za mpwemu yera yabaye goyigoyi, arabohwa, kandi byarangiye bamunogoye amaso. Hari ukuntu rero Satani iyo ucumuye akagufata ugatakaza bwa bushobozi wari wibaza ngo urafise, bumwe umutera ubwoba aribwo mpwemu yera n'isengesho agufashe. Hari ukuntu akunda kunogora amaso abantu. Nibyo tugiye twige ko Satani adufashe twibaza ngo turakomeye, mugabo tukibesha tukaja mu ntege akadufata atunogora amaso. Nyuma ya Kristo Satani azotunogora amaso, ariko noneho ntibikatubeko turaba kwigishwa tugatahura. Tugiye dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gice ca 52 c'igitabo ca Yeremiya, umurongo wa 10 n'uwa 11. Haravuga ngo nuko umwami w'i Babuloni yicira abahungu ba Zedekiya imbere y'amaso yiwe nyene, yicira n'abaganwa bose b'i Buyuda iribura, anogora amaso Zedekiya. Maze uwo mwami w'i Babuloni amwambika umunyororo, amujana i Babuloni, amushira mu ibohero, arinda ashitse umunsi yapfiriye ari yakiri. Imana idufashe cyane. Iki ni gihe umwami Zedekiya yiyumviriye mu mutima, nk'uko ngaha ku murongo wa 3 duze gato haruguru havuga ngo hanyuma Zedekiya agarariza umwami. Yiyumvira yuko kugarariza umwami canke kwikura kw'igikoroni c'abanyababuloni yabona umenga arafise ubushobozi. Kandi Zedekiya arabiye muri kahise, akaraba uko ba Dawidi babikora, akaraba ukuntu Imana yabana na Isirayeli, yumva ati jewe Zedekiya ndi mu gihe ciza cyo gushobora kwikura k'umukoroni kuko Imana iranshigikiye. Mugabo Zedekiya mu by'ukuri yibaza ko ari akamenyero, yibaza yuko gushigikirwa n'Imana ari ibintu wibera umusambanyi, wibera umuki, wibera umusuma, wibera uwisambanya, wibera umubeshi cyangwa ugunga amafaranga. Ari gihe twibaza ngo Imana igumana na twebwe. Mugabo mu by'ukuri Zedekiya Imana yari yamuhevye, iyo yamutereranye, ntabwo yamugwaniye, yageze na hano gogwa amaso. Zedekiya yibaza ngo arakomeye, mugabo mu by'ukuri ntiyari akomeye kuko Imana ntiyari iri kumwe nawe. Nk'uko tubibona musomye gatoya haruguru, havuga ngo Zedekiya yakoze ibikorwa bibi mu maso y'Imana. Rero Imana hari igihe idahaniraho, mugabo si ikijuju irazi ubwenge, irabona intege nke zacu. Mugabo Zedekiya ngo yakoze ibiboneka nk'ikizira mu maso y'Imana. Imana idufashe ntitugakora ibizira, kuko twogira ingaruka nk'iya Zedekiya, twogira ingaruka nk'iza Samusoni. Satani ahiga amaso, ahiga kuyaboha, ahiga kuyanogora. Amaso mu buryo bw'imwe marashobora gusigura nk'inzozi canke ubwenge. Satani ahiga kudutwara ubwenge, akamu kutizera ko twataye ukwizera k'ukuri, twataye Imana. Rero Imana dutabare ntitukaje mu ntege nke, ntikaze twibaza ko dufise ibyo kuvuga. Hari igihe umuntu yibaza ngo ndakomeye, ndafise byinshi byo kubwira abantu, mugabo mu by'ukuri ntabyo ufise, mu gihe mpwemu yatawufise. Ijambo ry'Imana mu Filipi ritubwira ngo ushoboza byose n'ubumwe inkomezi. Udafite Yesu ntacuri, nta kindi cyo kwishima, nta kindi cyo kuvuga ko wishimiye, nta kindi cyo kurwanya intambara atari Yesu, atari Imana. Zedekiya yagize ingorane yo kuja gutanguza urugamba atasezeranye n'Imana, batari mu bucuti. Niyo ngorane yagize. Natwe rero twirinde ntukaje mu ntege nke, Satani yotunogora amaso. Dushoboza byose n'ubuduha inkomezi. Urashobora kuba kera wari ukomeye, ubu munsi ugasigara uri umukozi w'Imana, mugabo avuga amajambo kuko bakuzi ko usanzwe yafise adudubiza, mugabo ubundi wihereye mu ntege nke. Imana igutabare kugenderere
wewe wumvise rino jambo, kaze duce bugufi, kaze twihane, kaze dutahure kandi yuko intambara zose twoshaka kurwana, ibibazo byose twoshaka kurwana tutari kumwe n'Imana atana kimwe twotsinda, nta cyaha na kimwe twoheba, nta nkomezi na zimwe dufise tudafise Yesu. Imana idutabare, iri jambo ni ryo kwizerwa ritume twihana ibyaha. Warahezagiwe wowe ugize umutima wo guhinduka, ugahindukirira Imana mu buzima bwawe, hama ugakora ibikorwa byiza bimwe bizotuma urwanya intambara. Imana yavuze ngo nta kintu na kimwe cyantandukanya n'urukundo rwanje, nayo iyo nyine niyihinduka ikadutererana intambara kuko twayivuye, twataye ubuntu. Imana itubabarire cyane. Wewe wumvise iri jambo, Imana iguhezagire, ugire umunsi mwiza. Haleluya, amen.